ngo ntivyoroshe ariko kandi ngo birashoboka kumenya umuntu yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi nayo gerageza kwinyegeza. Aha rero ngo mukamenya yuko mu gihe umaze kuja kwandika kuri urwo rubuga uba utanguye kumenyekana. Bikaba bimwe mu bishikirizwa na Ambasaderi Wirinyamitwe mu nama yatunganijwe n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, inama yatunganirijwe abarongoye ibimenyesha amakuru bitandukanye mu Burundi. Nivyo turakeneye kujana n'igihe, abantu bajana n'igihe kuko ubu l'ère est au numérique, naho sigara inyuma. Mugabo tukagenda tuzi neza ico le numérique sigura, tukagenda tuzi neza inzira turiko turacamwo yariyo. Nagize nti ntanguriye kuri Mitterrand yegamiye yabajije ati mbega umuntu arashobora kuverifya gute, yoverifya gute akamenya n'amafoto bakoresheje ko ariyo cyangwa atariyo. Icambere nuko iyo umaze kuja en ligne ubaye connecté, biba bisigura yuko uvuye muri privacy ugiye habona. Shaka winyegeze ukoreshe compte anonyme, shaka winyegeze utukane. Burya iyo bavuga ko ugiye kuri internet, si wowe umuntu ugiye kuri internet, ni igikoresho ukoresha. Ishobora kuba ari ordinateur, ishobora kuba ari telefone, mugabo l'adresse IP uriko urakoresha ibizwi, uwaguhaye la connexion abazwi, na wewe uba uzwi. Nukuvuga ko mu mwanya muto iyo habaye ikigorana barashobora kugutora bakakunoba bati ni naka erinyegeje ahanaka mu nzu kanaka, niwe yanditse ibi. Urashobora gucyoza abategetsi, urashobora gucyoza mugenzawe, ariko iyo bagukeneye baragutora. Ico mutegerezwa kwibaza naco ni ikihe? Ni kuki ivyo dukoresha kenshi biri gratuit? Kuki uja kuri Gmail akaguha adresse email gratuite? Kuki kuri yawe baguha une adresse email gratuite? Kuki ukoresha WhatsApp gratuitement? Ivyo igituma biri iyo gratuite vahe nuko wewe bagukeneye kumenya wewe nyene n'ivyawe n'ivyo ukorera. Umunsi George ageza ati ndabaye umukandida kwitoza kuba umukuru w'igihugu, ivyo yanditse kuva afise 15 ans barashobora kubizana tiraba byose, barashobora kubigarukana ati wa muntu agira mu mukuru w'igihugu, bashaka kugusenyura baragusenyura, ariko batagusenywe naho baba bakuzi. Iyo ufashe urugendo urabona yuko utanga passport, bakagufata fingerprint, bakaraba n'imbono, karaba iris, baba bakubitse muri base de données. Ubu n'amatelefone dufise hariho ayo kugira ngo ukuremwo code ukoresha igikumu. Nukuvuga ko ico gikumu cawe cinjiye muri base de données hariya muri Amerika canke ahandi. Ntibagikeneye kukurondeza ukundi, umunsi wakoze ahantu uzovuga ati fingerprint yo turayifise, dusanzwe tuyifise ngiyi. Ni kuki rero biri gratuit? Biri gratuit kuko izo nkuru, ayo makuru bayadandaza ama service de renseignement za CIA, za KGB, izivyo zose baza kuyora ivyo baca babidandaza. Nubwo yo bari service de renseignement yo mu Burundi yo bikenera, irasho mu gihe yifise itanze amafaranga, utukeneye ivyo kwa Prosper ingo tuguhe byose, baca baguha ufoko waje. Biri gratuit rero kuko wewe nturishe, kuko hari abandi bazoriha. Hariho no kugwiza abanywanyi amfe. Uko kugwiza abanywanyi niko kugira benshi. Rero nous ne passons pas inaperçus sur les réseaux. Rega photo ukoresheje, ifoto wa photo ugashira kuri Twitter cyangwa kuri Facebook, umuntu arashobora kukwereka aho wifatiye, aho wayifatiye. Yari Muramvya ikakwereka ko hari Muramvya, warugeze Muramvya neza neza niho wafatiye ifoto. Hanyuma na appareil wakoresheje akubwira ati wakoresheje appareil photo Canon canke telefone Android canke iPhone, iraguha amadone yose. Donc tubijemwo tubizi. Ikindi ni question de souveraineté. Ou maîtriser la communication à maîtriser ici. Igituma abagira coup d'état babanza kuja gufata radio
muca mutahura yuko wafashe radio yabafashe igihugu yabanza kuja ku radio. Reka ndabibasigure mu buryo bworoshe. Ni kuki hobaho la voix d'Amérique, ijwi rya Amerika rishaka kuvuga amakuru mu Kirundi rigakoresha abarundi, ukumva ko umuntu yibereye ku mutumba yumva yuko babanza guha inkuru ijwi rya Amerika, yokumva ijwi rya Amerika kugira ngo amenye amakuru ibyabaye Muramvya, byabaye mu gihugu ciwe, gusumba huko yokumvirije iradiyo yiwe. Nukuriya yifuza kubanza kukumetriza wewe, ubu ufise communication ababishoboye abagushoboye. Rero na les médias sociaux, les réseaux sociaux bari muri iyo ntambara, kuko ubu ce n'est plus si ya ma médias traditionnels habariho iyo course. Umwe wese akagira ati ndagutore ndabafata intore benshi ndonke benshi hanyuma bajewe nzoshobora kudandaza yaba ama publicité canke amakuru kuri ivyo. Murazicishe Gaddafi nuko yashatse kuzana la monnaie africaine, mugabo hari hose na projet ya satellite. Ivyo rero iyo bikoze ko kagira uti jewe ndifise nshaka kuyugarana, barakwirukako bakagusenyura. Ibikomeye rero bitegerezwa kugira ivyavyo. Nico gituma Abarusiya bafise Telegram, nico gituma Abashinwa bafise WeChat, nico gituma ugeze mu Bushinwa hariho amarezo adakora, udakoresha Gmail, udakoresha WhatsApp, urinda kurondera ama VPN n'ibindi. Nico gituma ugeze ngi Dubai, les Émirats Arabes Unis, barashaka kukwemerera yuko urungika message, ushobora kurungika audio, ariko ntushobora gutelefona ukoresheje WhatsApp. Nico gituma nko muri Ethiopia bo bakora ukundi, bashobora kukureka telefona, ariko ntushobora kurungika ama image cyangwa uruke ama video cyangwa ama audio, ukarungika ka message gusa, pour éviter yuko abantu nico gituma mwabonye bayi mu Buganda, les réseaux sociaux, les Twitter n'izindi bafashe ama compte yose y'Abaganda y'aba autorité barazimye. Ubuganda nabwo buti okay sawa, natwe izo rezo ntizikora mu gihugu cacu, amatora banza here. Ni question de souveraineté. Nukuvuga ko ufise niwe bafise nyene. Trump mu kumutembagaza gushika hariya mu kumushika nayo baranamugariye ari n'umukuru w'igihugu. Bigusigura yuko kugira yagize ati quatrième pouvoir, c'est vraiment le pouvoir. Gushika naho yimijambo umukuru w'igihugu en exercice. Ico ngira ngo muracumva. Washaka na mahunda kugigarukako ni kuki abantu bagwana uko, ngira ngo mwana kuri kintambi iki kibazo cyari kiri mu Barabu aho babwira Qatar imbere yuko dusubiza hamwe banza uvugare Al Jazeera. Qatar iti nofuma mpiba byose aho kunogara Al Jazeera biguma abagumari satuko. Mwarumvise ikibazo cyari hagati ya president wa France n'Uburusiya, yagira ati les médias russes ni muzuga ariko ziriko ziratugwanya. Alors chaque puissance ibonekera muri la force ifise mu kumetriza les médias. Icyo gituma muravye nka RFI, France 24 zapartena kuri France Media Monde. France Media Monde dépend du ministère des Affaires étrangères, kuko bobo bagendera kuri la politique extérieure de la France. Niba le ministre des médias sibo araba zijya zindi. Ariko ugeze mu Bufaransa nuzobona France 24, nuzobona RFI, nayo uzokumva. Mugabo wogenda muri mu Barabu uzosanga hariho Monte Carlo Doualia, sinzi ko muyizi, yoyo ni nka RFI, mugabo yoyo iri tourner vers le monde arabe, ivuga mu Cyarabu gusa. Kuki abafaransa bumva yuko bagiye radio ivuga mu Cyarabu gusa, iri orienté vers le Moyen-Orient, hakagira n'iyindi iri tourner vers l'Afrique. Muze murebe kuri compte Twitter ya RFI ndabigaruka ko c'est intéressant, bavuga ko ari les voix du monde et de l'Afrique. Comme pour dire l'Afrique n'appartient pas au monde. Donc c'est comme ça qu'on manipule les opinions kugira ngo maîtriser abantu. Nabizanye mvuye muri les médias sociaux, muri les médias traditionnels, pour vous dire que yaba abashinwa bafise radio yabo bagaragaza gushikana ku isi yose. Muravye la British Broadcasting Corporation, la BBC, ni nkuko uvuga uti nijwi ry'Abongereza. Ufashe sauti ya Ujerumani, la Deutsche Welle, nuko ari ijwi nyene kugira ngo bashobore kumetriza isi. Ese natwe RTNB bashobora gusamirana muri Amerika, gasamirana n'ahandi. Mugabo Kasora Notienne
uko niko bimeze. Alors iyo ugiye ku ma réseaux sociaux mu bisanzwe hariho ivyo ushobora kuraba imbere ko wemera ko inkuru ariyo. Hariho nk'akarorero amakonte aba ari verifié, abafise akantu k'aka etiquette ka bleu, iyo ni konte biri verifié, ni ukuvuga ubu uri sûr que iyo konte ari mukuru w'igihugu kanaka, ari ya institution kanaka. Iyo ufashe hariho des comptes anonymes nk'umuntu yise akanyegeri, ico yavuze ugaca ugitora dawe cyo gishira ku radio, urumva yuko quelque part dawe uba hari hagahaze, hari ibyo utametriza. Hariho ibindi bijanye n'aba followers abakurikira le compte. N'akarorero ufashe ukagenda ugasanga nk'umuntu afise aba followers babiri, yakwanditse ko wewe agutuka. Mu bisanzwe ico yanditse potentiellement abo kibona n'abantu babiri bamukurikira, babiri abandi nabo gira recherche bakaza gutora, si abantu benshi. Wumvise aba followers 10,000 uca ugenda kumwishura utanze la possibilité ya ku bantu 10,000 kubona ca kindi bagututse. Ni kibazo cyo kuvyiyumvira no kuraba cya logique isanzwe, kuko les médias sociaux c'est exponentiel. Umuntu afise abantu babiri aravuze ikintu, ufise abantu 5,000 arakirotwise, atanze la possibilité ko 5,000 bakibona, ufise abandi 30,000 aciye akirotwita, ça fait 35,000 plus 2 plus etc. biguma biduga ugasanga cyakwiriye isi yose. Alors rero mu majambo make nogira ni les réseaux sociaux zirafise ico zishobora kudufasha, c'est contre les réseaux sociaux gira ni mu gihe hataho turigeza ku buryo tuzongeraho dushobora gucreya nos propres plateformes. Il faut exploiter les plateformes zihari kugira ngo nidusigare inyuma, ushobore gutanga une information, gushikira abantu, ushobore kuva mu bintu tumenyereye vyuko RTNB canke yindi radio igenda kuri tera mu Kirundo bagafata amasanamu saa 2 saa 3 bakarinda kuyamanukana tukaza kuyibona mu ijoro, iyo batevye bagize pare mu ibara mu nzira tuzobona ejo abandi bamaze kubibona. Ni ukuvuga ko en adoptant le numérique birashobora gutuma nabo nyene bashobora kugira aho bashitse bagashika kure. Voilà, nibaza yuko nogezaho igihuha naco mukuru Claude yavuze kizokwamaho, nandi yavuze ko byamye ibihuha kandi bizokwamaho. Gukoresha conditionnel birashobora kuba ari ntango yo kuvuga. Les médias barafise izo subtilité zo kuvuga inkuru akikuvura nko kumenga ntayo yavuze. Ukoresheje conditionnel umenga nta kosa wakoze, mugabo ubaheje gutanga inkuru. Mugabo ni nkuko ushobora kuvuga inkuru. Nabibonye muri 2015 aho les médias zose zikowarije contre le Burundi, harabayeho la propagande de guerre, ivyo birakorwa cyane kugira nagize nti umetrije l'espace médiatique abahejeje kugucakira, mugabo arashobora no kukwima ijambo akarikuma professionnel, akakuvuga akavuga ati twabarondeye twababuze, nawuza kuvenje ko bababuze cyangwa batabavuze, telefone yari yugaye. Hanyuma wewe wavuga uti ndakeneye todo réponse, agaca abuhira iryo jambo, hanyuma agacaha abandi ngo yamara nuko nubwo yabivuze uko Pangrasi yaciye amubeshuza yavuze ngo donc abantu barote nakiya cyanyuma niba kumenga yaguhaye ijambo atari guhaye. Donc ibihuha bizokwamaho, les médias bazokomakora ibyo. Nibaza rero yuko mu majambo make ivyo tuzokwama tubiyaga nkuko mukunze yabisavye, tuzokwama tugerageza kuraba ko twobora ngo tubivugane, hanyuma tuje mu bintu biri plus profond mu bijanye n'ingene abantu bakoresha izo platform bazimetrize bashobore kuzikoresha abonesiya. Murakoze cyane.